Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Vuga ko iyi seye ya assujettissement izoshirwaho n'itegeko ry'umushikiranganji bambaze igituma mutapresije ngo muyivuge mbega mpamvu tekanya kuyongereza cyangwa mpamvu tekanya kuyigabanya. Akandi kabazo kanyuma gafatiye ku mvo n'imvano kwa mushikiranganji bavuze aho bavuze ko iyi nteguro yaje kugira ngo habe kugira exoneration ku bantu bakura hanze ivyuma bifasha mu kubaka. Je ndiko narayize ivyuma bikorwa mu vyuma atibe canke atuye. Aha nta mpungenge mfise ko abakura hanze ivyuma bazokwicikima yingi kugira ngo babe exonere kandi bitatekanye ko bayize. Atubwiye yuko mu mbonimvano yatumye habaho guhinganira iby'amabwirizwa harimo ko habaho harimo ikibazo cy'ibidukikije ko yavuze yuko mbere iyi muri section ya 4 ivuga exoneration pratique 11 avuga yuko les importations des échafaudages métalliques zoba exonere. Ni ikintu cyiza cyane kuko uravye ibiti bikoreshwa mu kubaka etaje muri abyara mu gisagara cya Bujumbura ni ngombwa ko habaho ibintu by'ivyuma bisubirira bijya biti kugira umugambi wa leta nkozi wa Burundi urambaye ho kwandika igihugu ube uramako. Ariko rero twasanze jewe nabonye ko hari ikintu nyamukuru mbere cyari kuzimbere y'iki umutiyumvire nyakuba mushikiranganji sinzi ko ari nk'ibyugwa mwaragize murabe neza amakara canke bikoreshwa na bene igihugu cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Rero kugira nkoresha umwanya neza nanifuza yuko ahubwo kwaka kace mwokongera ko hobaho exonere l'importation ya gaz pour la cuisson ku buryo aho mwene gihugu ashobora kugereranya igiciro cy'umufuko w'amakara n'igiciro cya gaz, kuko ngira ngo murabizi no kungusha n'ibihugu bifise ibiti byinshi kuturusha usanga atari ko bikoresha ibiti mu gucana ko tubikoresha iwacu. Rero bahawe exoneration bavuga ko bagomba kugabanya imirongo ngaha mu gisagara cya Bujumbura bajya batonda ku mabisi mugabe ibiduga imaze gushika bari bavuze ko izokora mu gisagara cya Bujumbura baca yose bayirungika gukorera ruguru. Mbega aho binyuranye n'amategeko kubyo bari bayisabye kuyikoresha no munsi ubuzi bwinshi bwa leta baracegwa ku buzi kuri abo nyene b'induzi. Nagomba kubaza kubi bijanye n'abadandaza amasima n'isukari ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Isima uno munsi irava muri Buseko iri ku giciro $24,500 ubwo yashika muri quartier ikagika ntabwo n'indi nyikiye ugaca usanga ikadandazwa ibihumbi bishika 30. Mbega aho amategeko ukoresha. Ikindi kibazo gikurikirana ku bijanye n'ibinyobwa bya Bralirwa. Ibinyobwa bya Bralirwa hari abasanga bafise amadepo bagaca bongera bakadandaza ku icupa, ugaca usanga abantu bafise amadepo y'inzoga banywesha igiciro cy'amahera 200 ku icupa kandi igiciro cya Bralirwa tuzi ari amafaranga $800. Kandi kabazo nashaka kwaza ni kubera iki TVA ishigwa ku muguzi aho gushigwa ku mudandaza mwakoze n'iteka kutwo tubazo. None itegeko nyakuba mushikiranganji muwamutegekanya gute kugira bene igihugu bazorimenye neza ku buryo hamwe babaciye tagisi badashobora kwidodomba cyangwa kwidoga. Murakoze cyane. Arikuriwe kwegeranya itagisi nyongera agaciro TVA mu igihe ashobora gusubizwa amafaranga yoba yari yatanze canke yakoresheje ku gihe yazanye ibicuruzwa canke ibikoresho bisanzwe biri exonere. Aha rero bakavuga yuko ibyo bisanzwe biri exonere abizanye wewe uburyo aba yakoresheje abisubizwa. Mugonga hangaca nibaza akabazo ka mbere rero, mbega hamwe ivyo biri exonere
yobizana mugabo agaca bikoresha mu rudandazwa. Nk'akarero noca ngira ko ntanze nk'ibi bavuze échafaudage métallique, umuntu ashobora kubizana kumbure yari kubikoresha kugira ngo vyorohe ibidukikije bigume biri ngaho, mugabo nawe agaca bishira mu kubikotesha. Mu gihe abishize mu kubikotesha birumvikana yuko hariho ubundi buryo yinjiza, mugabo we yabizanye biri exonere n'amafaranga yakoresheje yayashubijwe. Mbega nyakubahwa mushikiranganje, hari ico mwamutegekanya kuri uwo muntu yungukiye ku vyo yazanye biri exonere mugabo agaca abishira mu rudandazwa? Aha nyene kuri aka gace ka mbere biravugwa yuko ibidandazwa biba biri exonere, ibidandazwa canke ibikoresho biba biri exonere bitegekanywa n'ujejwe gufata ingingo y'ino autorité compétente. Mbega autorité compétente ko tutabona ibyo ategekanya kuzokwegizonera, ntashobora gufata ingingo uno munsi yibiba exonere ejo bigahinduka? Nta kuntu hofatwa ingingo imwe yuko ibiba exonere bitegekanywa nibwirizwa canke n'itegeko kugira habeho ini liste exhaustive yibiba exonere, cette fois-ci bikaba bizwi, ntibize birahindagura natire uko bukeye nuko bwije. Murakoze nyene iteka kuri aka kanya mu mpaye. 11 section 4 aho turavye no musi mu gihugu cyacu Burundi ariho itituka ry'imico n'inkino, kubera aho hambere amashirahamwe yigenga yafasha abagira imico kama canke inkino mu kubasponsorisa. Ugasanga rero no musi imigwi canke abagira iyo mico bagiye gusaba sponsor, babubwira ati twebwe dushobora kubasponsorisa kuko ibyo tubahaye ntibiba exonere. Twasaba yuko kugira ngo ako karanga kabandanye nuko cyane cyane kugira abagwiza tunga nabo nyene bafashe mu kurera ugaruka yuko les sponsors zitoba exonere kugira dufashe yuko inkino zisubira mu gihugu cyacu Burundi. No bakaro rero ngo mu nama nshinga amateka bagiye gukina za nkino zo muri EAR, twarabonye abagwiza tunga benshi baza baterera kugira ngo izo nkino zigende neza. Benshi bakavuga ati bagiye guterera inama nshinga amateka kubera ari inzego petete gusaba ati mugabo hariho imigwi myinshi, dufashe Sabonoro canke Brarudi bahora baterera imigwi, ugasanga imigwi yateye imbere uno munsi kubera bwa buryo baha ya migwi buca busuba frappé par les taxes. Utusanga rero les entreprises nyinshi zifrena nizishoboye gufasha gutanga sponsor, ico bogishaho bakaca bashira les mécanismes aussi de vérification que ces sponsors ont yiriye. Murakoze nyeniteka. Iki kibazo cha transport de matériaux de construction nko ku mamodokari afise kapasite niniya, ni ibintu tubona ngaha anye mu gihugu ko bikenye. Ico ni cambere ko nabonye ko bashizemo transport de personnes. Alors je me suis demandé pour les matériaux de construction n'ibindi kumbure bikene gutwagwa. Hanyuma ikindi kibazo naco ni exonération izoba yerekeye le matériel de transformation agricole, kuko umuntu ashaka kugira umugambi wo kugira ihinguriro ryo guhingura ibirimwa byacu. Hanyuma ikindi naco ni dans le sens général matériel importé mugabo ikaba iri importé dans le sens de développement. Donc n'ivyo bonye general fise. Murakoze cyane nyine iteka TV yabo mu gihugu hagati, aho ahanini kenshi usanga batabitegera neza, kandi ugasanga bivana nuko atababibasigurira bahari, naho baba bahari ugaje usanga ntavyo baje gukora, bakarindira yuko
hagera kuja kwishuza akagenda gusa amuca amahadabu atagiye kumusigurira ingene bikora. Rero nashaka kubaza ko kugira umuntu atora inyishu y'ico kibazo, eske ntako bovuga bati ubudandaza urwagwa canke ubudandaza amaresitora, ufise resitora canke boutique bazohora bariha amahera angana uku ku mwaka? Atubwiye yuko intego y'itegeko yisunga yinjizwa ry'Uburundi mu karere k'ubuseruko. Nagira mbaze ko mu karere k'ubuseruko hari ico bise niyo douanier. Nagira mbaze ko uku gutoza TVA kuvugwa muri integuro y'itegeko ko haraho gusana canke uko kuyisunga amategeko yo muri East Africa tufatiye kuri ibi vya niyo douanier. Murakoze. Hino mu gihugu hagati turasanga abadandaza batari bake badandaza ibintu bitandukanye, ariko rero ugasanga badandaza imyaka 3, 4, 5 urashobora kuja kubegera kugira ngo bashobore nabo gutanga iyo tagisi nyongera gaciro. Akabazo kanje rero nagomba mbaze umushikiranganje ko hariho integuro iri kirategekanywa kugira ngo ayo mafaranga yose ashobore gushika mu kigega ca leta. Umuco ku bibazo byabajijwe, ariko mbanze nshime kuko ujya mu bibazo haba harimo n'intererano kugira ngo twese dushobore kumva ibiri muri iyi nteguro co kimwe, kambere ndetse n'abariko baradukurikirana baharonkere umuco. Nyakubahwa Premier Vice President yari yavyifuje yuko muri aya madefinition ahari hojamwo icari co TVA. Nibaza ko TVA sinzi ngene tuza kuhava tugisigura ngaha, kuko gisiguritse nyene mu majambo yose. Mu Kirundi twavuze ni tagisi nyongera gaciro, mu Gifaransa naho ni taxe sur la valeur ajoutée. Sinzi definition dohava dutora ingene iza guhava igenda, mugabo banyakubahwa nimwabona yuko hariho inzira yo kuronka iyindi nsiguro isumbiyo, kibaza yuko ataco bibuza. Yaciye agaruka kuri ku ngingo ya 63 aho bavugamwo ibijanye kumbure no vyita ibihano administrative umuntu yoronka mu gihe yoba atakurikije ibisabwa. Ngaha mu nkundiye kumbure sinzi ko dufise bimwe ijanye n'umuntu ku muntu asanzwe ari uwotoje iyo tagisi nyongera gaciro, mugabo ntihaheze ngo yafishe ngo ashira habona urupapuro rwemeza yuko ari ujejwe kwegeranya iyo tagisi. Bisanzwe biri mu ngingo ya 44 bakavuga yuko yorihishwa amande y'amafaranga 500,000. Uti aya mafaranga ni makenyi, ntibica intege uwo muntu yoba adashaka kubikora. Arashobora bivana n'ingene umuntu abiravye. Mu gihe umuntu atuba yashizeho urwo rupapuro, ikigobere kikahaca kikamuca 500,000 akayariha, hahera indwi kigasubiraho kigasanga ntiyisubiyeko akayariha, hahera indi minsi 3 kigasubiraho akayariha, sinibaza ko yokwemera kwama ari karayariha. Mu gihe naho nyene yotenyenya gatonyi iti sindayariha, aje ikigobere nticoroshe kuko kirafise ubundi buhinga giheza kigakoresha odora yaya mande ko arashobora no kuba menshi ugasanga ntayarishe, ejo nawe ntaburi ico akenera. Ari umudandaza agiye gukura ibidandazwa hanze barafise aho baca bamutegerera. Nibaza yuko ku ruhande rumwe umuntu yokumva ko ari amahera make, muga ku rundi ruhande sinibaza ko bitodekuraja abantu boba bashaka kwikorera ivyo bishakiye.
ko burya ari urupapuro gusa utafishije hariho n'ikindi gica gikurikira kuko urumva hariho urupapuro mbega ni kubera ko urwo rupapuro utarushizeho ntiwarushizeho kugira ngo kumbure abantu baze ubahendahende ubabwire ibitari byo ayo nayo n'ayandi makosa aza guhanwa mu zindi ngingo atari iyi ibi ni iby'urupapuro gusa utashizeho ni nk'uko uri kuragendesha imodoka ukibagira perimi baraguca amande no ngaha byo bari nkaco kimwe sinzi no ngaha naho nyene ngira ngo rodeba irashobora kugira icicitseko ngatubona umenga aya mahera ntabwo ari make mu gihe vy'ukuri mu kigobere boba bariko bararaba neza umuntu akabikora rimwe kabiri gatatu niko yogenda hanwa zikomera nka kwa kundi mwibarabara umuntu afatwa agacava imuyinga ni Bujumbura agenda arerekana igipapuro ngo je bampanye ntimusubire kumfata oya nibaza ko vyo bibindi hanyuma honorable Joki Chantal yagarutse kwitagisa inyongera agaciro ngo ni gute kurinde byari n'utubazo twinshi nibaza yuko bihava bingora byose kuvyishura kuko inyishu zavyo zose zirimwo ngaha muri integuro y'ibwirizwa mu gice ca kabiri section ya kabiri tugiye ku bijanye n'aba asijeti abo ni bande tugiye kuri la territorialité hehe n'ibindi nibaza yuko inyishu vy'ukuri zisanzwe zitanzwe ni integuro y'ibwirizwa ku buryo bw'uko ntokwirirwa ndaja mw'idonido rya kimwe cyose yagarutse ku ngingo ya 12 ku bijanye n'ico twita les livraisons à soi-même ati hambavu yizi siguro mwatanze mwoshobora kuduha n'izindi ni nyinshi cyane gose ni nyinshi dufate ubundi burorero jewe ndumudandaza adandaza amarangi mugabo nanje ndubatse inzu yiwanje yo kubamwo ndagiye ndatoye amarangi iwanje ndagiye kuyasigisha yanzu yanje no kuvuga yuko ce sont des livraisons à soi-même muri ico gihe nza kuriha nza gukolekta sinza kuriha biratandukanye nza gukolekta ya tagisi nyongera agaciro nkuko yoba ari uwundi muntu wo hanze yaje kugura iryo rangi sinzi ko notanga ubundi ni bwinshi cyane gose birabonekana tugiye mwaba badandaza bose bari ku isoko nabo nyene baragera igihe bakishorera ni sinzi ko ari ngaha no banarigeze kubivuga turiko turavuga ibijanye na impôt sur le revenu narigeze gutanga kandi karorero ati jewe mfise akabutike kiwanje nkama ngenda nishorera ngura mwisaburi ntora mwisaburi mugabo sindi amaherezo nzohomba none ko utagenda gutora ntiwirihe niko nubundi na yatagisi inyongera agaciro mu gihe usanzwe ururekuriwe kuyikolekta ukayitanga nayo nyene utoreka kuyegeranya kugira ngo uyishikirize ikigega ca leta kuko wewe icyo ukora no kwegeranya gusa hanyuma ugashikiriza si wewe uyitanze si uyitanga itangwa n'uwagushoreye rero nibaza yuko niki gisa n'icumvikana cyo tugenda kuri honorable Simon yagarutse ku ngingo ya 38 avuga ibijanye na seye d'assujettissement ati mbega n'iryari uwo muntu yotegerejwe gutangura kwegeranya iyi tagisi agaheza akayishikiriza aho itegerezwa kuja yavuze yuko menga mwibwirizwa dusanzwe turiko turakoresha uyu munsi yari ingingo ya 30 mu ngingo ya 30 rero bakaba barapresiza ntunzenya iyo seye iyariyo mugabo ngaha bakaba bavuze yuko izoshigwaho n'itegeko ry'umushikiranganje sinzi ko noba mfise texte imwe niyo mwoba mufise mwaje bumenga siko ndabibona nenga siko vyanditse aha ndabona mworoseye minimum d'assujettissement d'office iri fixe à 100 millions sinzi yuko twoba noba nihenze ngira ngo baraza ku yagarutse ku ngingo ya 52 avuga ati amadokima kuyabika imyaka 10 ati ni kubera iki kuyabika imyaka 10 no kugira ngo umuntu ashobore kubona kahise kinge nayo makori yagiye yaratangwa mugabo hanini ico yagomba kuvuga yavuga ati ku barundi mbega barundi tuzogeza ryari kuza turishira ku ruhande tukamba twumva yuko umenga nitwe twoza turakora ibintu biciriye hagufi
nk'uko umenga hari ikitubuza gukora ibiciriye harehare. Turiko turakora muri komisiyo narababwiye ati mbega imyaka 10 ku mukontribuable amaze kugera ku rugero rwaho atoza yegeranya iyi tagisi, mbega imyaka 10 no kuvuga iki, imyaka 10 ntabwo ari myinshi cyane rwose, kandi nawe nyene birashobora kumufasha umunsi urizina, birashobora kumufasha. Sinibaza yuko iyi myaka ari myinshi cyane kuri uwo nawe atajejwe kuvyegeranya, nawe nyene ntajejwe kuvyegeranya. Rero uko ugenda urakura ubishira hamwe rinininya niko utegerezwa kunovuga mu nkundire ndabivuge mu gifaransa, umuntu kambere no mu kirundi bivuge nti ukubika kahise, garder la mémoire, garder la mémoire. Rero nibaza yuko atacobuza imyaka 10 ntabwo ari myinshi na buhoro buhoro, ntabwo ari myinshi. Biraraba n'amategeko asanzwe ahari ahandi avuga ibijanye na archivage y'amadokima officiel, dusanga ahanini ari imyaka 10. Hanyuma yagarutse kubiri muri exposé de motifs ibintu vya échafaudage, ibi ibikoresho byo kubaka cyane cyane, sinzi ngene mu kirundi twovyita igikwa. Hari abambwiye yuko bavyita igikwa, ati kumbure birashobora guhisha fraude. Sinzi ko muraza kuraba bijya vyuma bakoresha mu kugira ngo bubake igikwa, biratandukanye n'amatiyo yo gukwega amazi. Sinibaza ko hari umuntu yokizana kugira ngo aze kugikoresha mu yindi ntuzenya areke kuja kucubakisha, kuko no kuzimba birazimvye ntaho bihuriye. Mu bisanzwe iyo biba ari ibintu ashobora yovuga ngo ndagiye gukatagura ndavyubakisha ibindi, aho vyoshobotse. Mugabo je nibaza yuko ari hake cyane gose, ndamaze kubibona vya kera gose, mbere ni vya kera n'uyu munsi usanga kikiri ngaho kimaze imyaka 40, mugabo ntawe uca gitora ngo acaza kugikoresha icari cyo cyose, ko bazi yuko ari igikoresho kiba kizimvye. Hanyuma nce nduga ku bibazo canke intererano za honorable Olivier. Yagarutse kunere namye ndaba ntunzenya sindatora neza yuko hari ahantu vyanditse ko ziri exonere, kiretse naho nyene noba nabisomye kutariko, mugabo ikitanditse ntikiba ntigica kijamwo. Kumbure ico yoba yaseye no wifuza cane nuko cojamwo neza kikandikwa neza muri aya ma operation taxable. Mugabo muri aya ma operation taxable sinzi ko naho nyene coba cavuyemwo muri mu nkundire ndahaje kugira ngo ndambabwire neza aho mbona kumenga vyoba bijanye. Tugiye ku ngingo ya 4, kuri aka gace A, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées au Burundi à titre onéreux par toute personne. Sinzi rero kwa aya ma operation ataja muri uwo mugwi, je niko ndavyumva. Mu gihe naho hoba hakenewe precision by'ukuri kikajamwe kugira ngo ntikinyegeze, ribaza yuko atangorane nimwe yojamwe yuko umuntu agicira ku murongo wacu. Hanyuma yaciye aja ku biri muri exposé de motifs, ati mwavuze yuko dushaka kuja ku rugero rw'akarere ka Yase, ati mugabo tukaba tuzi yuko gushika uyu munsi ata harmonisation y'iyi type de taxe irajaho. Bamwe bari ku 20, abandi bari ku 22, abandi bari ku 18. Ati none ni kubera iki? Nivyo iyo harmonisation ntiraba, mugandazi neza yuko hariho ibiganiro bimaze gutangura muri iyo sense, ariko tuvyumve neza naho nyene iyi ni tagisi iri intérieur, ubwa mbere na mbere ari igihugu cyo nyene gitegerezwa kwitunganya. Mugivyo ntibisigura yuko gushiraho ibwirizwa rigenga iryo tozwa ritaba rishaka kuja ku rugero rw'ibindi bihugu. Nomenyesha yuko mbere mu 2009 iyi tagisi ibwirizwa rigenga itozwa ry'iri tagisi rijaho, twari twafatiye akarorero ku bindi bihugu vyo mu karere ka Yase. Kibazo cabajijwe na honorable Epimeni yagarutse ku ngingo ya 11 aho ivuga ibijanye na exoneration ya
vya byuma byo gukora ibikwa nsa n'uwari yakivuze ko gatonyi mugabo wewe ingene yakibajije yaciye yongera ko ti burya dukoresha amakara menshi ati none ntimwoshiramwe yuko nibi vya importation de gaz yoba exonéré nibaza yuko inyishu irimwo muri article ya 11 ku gace O aho tuvugamwo l'importation des échafaudages métalliques, le matériel de production du biogaz et le bois. Ibi mu bisanzwe byari byabaye biragenda mu ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha. Tubikuye hariya tubizana ngaha kubera yuko mfate nk'akarorero l'importation du bois brut. Kuko hari abo hava baca bumva mu nzanye meza nazanye bois. L'importation du bois brut aho igishobora kuboneka ikaza ngaha iradufasha kugira ngo dushobore gukingira ibidukikije en même temps ipermeta no gucreya akazi kuri bajya bariko barayikora. Ni mu ntumbero toujours yo gukingira vya bindi bidukikije na cyane yo gukingira ibizova muri wa mugambi ewe Burundi urambaye turiko turakora. La même chose aha twavuze tuti le matériel de production du biogaz. Twavuze biogaz kubera yuko hariho ubuhinga buriko buraba developer ngaha mu Burundi dushobora gukoresha kugira ngo dushobore gukingira ibidukikije. Kumbure ngaha twavuze biogaz hariho nabandi usanga kumbure bariko barakora dufate nk'akarorero amakara avuye mu bintu byoba byari byaratawe by'umwavu ugasanga birafashije kugira ngo dukingire ibidukikije. We yari yipfuje yuko twoshiramwo logaz, mugabo nibaza yuko ico ni ciyumviro ciwanje gushiramwo logaz uyu munsi birashobora guca n'inkokora n'ababandi bariko baradevelopa de technologie ziri lokale birashobora gushika. Mugabo nibaza yuko tumaze gushiramwo ibi bintu bya biogaz tugashiramwo bois na nkuko ndabivuze la promotion y'ayandi ma technologie locale yoshobora gufasha ku economiza ntuzenya l'energie. Nibaza ko ari cyo kintu ca mbere gihambaye kuko hambavu yo kwexonera gusibiza turaraba na création de l'emploi, turaraba la promotion cyangwa sinzi gusisita chez abarundi iyo esprit de créativité navyo nyene birimwo kuko burya vivre de l'importation sico gihambaye. Turashobora kumva ko tuvyimporta bikaza sivuvule mugabo nama ntanga uburorero hagize ikibazo kiba hanze gica kiba ikibazo ku Burundi mugabo iyo usanzwe ufise des solutions alternatives biragufasha none kugira ngo dustimire abarundi nabo bashobore kuba beaucoup plus créatif. So kwanka yuko ivyo bintu biza mugabo niyo vyokogwa ce serait vraiment pour un délai illimité, izoba limité un jour ou l'autre kugira ngo abarundi nabo bashobore gukoresha ivyiwabo. Sino nibaza yuko cari canditse neza ngaho. Honorable Sylvestre yavuze ati mbega mwotubwira ingene ikurikizwa ry'iyi canke application y'iyi tozero rizogenda. Tozero izobakoreshwa nk'uko nato 18 izogenda canke 10 izogenda. Ni giharuro bakobita mu mashini gusa. Tozero izokoreshwa nk'uko ibindi byose bikoreshwa. Nibaza yuko atakibazo kinini nyakirimo yari yabibajije ku ngingo ya 200 aho bavugamwo le taux de la TVA, aho bavugamwo ibijanye na taux de la TVA sinzi birimwo ntuzenya handitse le taux particulier de 0% qui s'applique aux exportations et aux opérations assimilées. Bon, taux 0 n'ubusa nyene n'ubusa ubwijije n'ubusa utora ubusa mugabo kirajamo hanyuma yagarutse ku ngingo ya 47 avuga ngo représentant fiscal na conseiller fiscal. Burya ivyo bintu bibiri biratandukanye. Uwuserukira n'uhanura baratandukanye. Sinzi mfata akarorero katari mu makori ngira niho vyumvikana cyane. Iyo umuntu ariko arategura urubanza rw'ubugeni arashobora kugira umuhanuzi amufasha gutegura.
kandi bikazogenda neza uwatagiyemo ugahava usanga birononekaye mugabo iyo hageze kuja kuvuga ijambo ryo gusaba umugeni arafise uwumuserukira arashobora kurungika uwumuserukira abo bantu babiri baratandukanye uwumurepresenta rero n'uwumuhanura nibaza yuko batandukanye bien que hari igihe ushobora gusanga ari la même personne umurepresentant fiscal ari en même temps le conseiller fiscal mugabo le conseiller fiscal ntategerezwa kuba le representant sinzi ko noba ndabivuze neza mugabo nibaza ko ico naco tuzokigaruka ko neza ejo turiko turavuga ibijanye na loi sur les procédures fiscales yagarutse kuri ku ngingo ya 48 avuga ati ibi vya machine électronique ati twasiguye yuko hazojaho isoko ati mbega ubwo ntivyo babiriko biraja mu ngiro nivyo iri integuro y'ibwirizwa iri kiraza mu givyiyumviro vyuko hojaho izo machine ntibije uyu munsi jewe ndazi neza yuko mu bihumbi 2015 na 15 hari hatanguye kwiyumvirwa ko ingene izo mashini zoboneka kandi harabaye no kubonana n'abantu bashobora kuzana izo mashini no muri loi de finance y'ibihumbi 2015 harimo n'amahera agenewe gukora ico gikorwa mugabo ibi ni ibintu vy'ubuhinga burebure kandi binyaruka bigenda birahindagurika ku buryo bw'uko ivyo umuntu yakorera ko mu bihumbi 2015 ugiye kubikorera ku uyu munsi ushobora gusanga wihenze rero harageze igihe n'ivyo biganiro kumbure nabo twiyumvira yuko bashobora kudufasha kugira ngo dushireho ubu buhinga bitashoboye kugira intambwe bitera bitashitse kuri iyo soko vyumvikana rero ejo canke hirya yejo aho kizobera hose bitegerezwa guca mu isoko si ibintu bizoheza ngo bice bitangwa gutyo kuko urumva n'uwo muntu muheza mukagiranira amasezerano ngo abikore uramurondera cyangwa ukamutora no mu bandi ibyo ari byo byose ni isoko ritangwa honorable Sindayigaya yagarutse ku bintu bahawe exoneration bafise imiduga mugabo bakayikoresha ibindi bakayikoresha yego yari yatanze imiduga mugabo bakayikoresha ibindi sinategereye neza sinzi ko ari barya bahawe exoneration ku mabus mugama bus agumara amabus aguma atwara abantu nibaza yuko sinzi ko bus boyikoresha ikindi gikorwa atari cyo gutwara abantu yigeze kugaruka ku ntunzenya sinzi ko ari we nyene yavuze yuko nk'iyo miduga isigaye ija gukorera hagati mu gihugu itagikorera ngahi Bujumbura mu masezerano nta na hamwe handitse ko iyo bus itegerezwa gukorera i Bujumbura havuzwe gusa yuko uwuzanye bus nshasha ayironkera exoneration hariho abazizanye rero bavuga bati dukorera i Bujumbura bariyemeza gukorera i Bujumbura kandi bariho je ndazibona iyo ntaha je namambona amabus ariho mugabo ntigisigura yuko yoreka kudugana abantu ruguru kuko hose ni transport nibaza yuko ikibazo nyamukuru suko ziriko zirakorera ruguru cyane nuko zabaye nkenya uko twari twiteze ko abantu bazozizana siko bazizanye kubera iki igiciro n'ubundi ni kirekire cyane gose notanga karorero bus iyasi nshasha igugwa hafi amadolari 40,000 iyasi nshasha igugwa amadolari hafi 40,000 urumva niyo utori hateveya iyo utori hikori kugira ngo yaronke uyizane naho nyene kiracari kibazo nibaza ko araho hahagaze ikibazo si kibazo cyuko babironse ni kibazo cyuko ari bake bashoboye kuzana iyo miduga yagarutse ku bintu by'igurishwa ry'isima by'igurishwa by'isukari ati ibiciro biraduga très honorable président de l'Assemblée nationale yavuze ati ibi ni bibazo bibaza ko bija muri questions orales kandi nibaza yuko bimwe na jewe ngiye kuvyishura noba kumbure ndiko ndaja kuri terrain itari gwanje nibaza yuko hazoboneka karyo yuko umushikanganje w'ubudandaji ashobora kugira icyo bivuze ko nico kimwe n'ibi bidandazwa bya Brarudi n'utundi ati kubera iki TVA ishigwa ku muguzi
taxe sur la valeur ajoutée, ni taxe sur la valeur ajoutée, ni ya nsiguro navuga uyishize ku mudandaza ntiyo bikiri taxe sur la valeur ajoutée. Oya wabishize imbere mugabo sinirirwa ndabijamo cyane gose nuko bimeze numuguzi le consommateur final aheza agasiporta iyo taxe niyo ntererano yiwe mu buryo igihugu giheza kigakoresha. Mugabo mvuge yuko biragoye ku umuntu biragoye kumva umenga n'umuguzi yatwawe mugabo nujya mudandaza nawe arafise aho bahurira ni tagisi kuko urumva ni watangura kuyiriha ubwa mbere mugabo mu nyuma kazoza kuyideduiza mugabo yabanje kuyiriha ubwa mbere kuvuga ko nawe nyene yarigeze kuba umuguzi final yarayirishe mugabo aza kuyigaruza kugira ngo igiciro sinona ubundi umwe wese agiye yayiriha cyayigumya atayisubizwa na wa muguzi wa nyuma ntiyopfa yabiguze ngo abishobore yosanga bizimvye gusumvya ko vyoca byinjira muri kudorovye tandis que cette fois ntibiza kwinjira muri kudorovye kuri stade zose abagezeko. Honorable Dieudonné ati hazokogwa iki kugira ngo mu gihe iyi nteguro yocika ibwirizwa izoshobore kumenyekanishwa abayikoresha bayimenye. Nagira amenyeshe yuko kuva mu 2009 iyi tagisi isanzwe itozwa kandi ikigobere kirakora vyinshi gishobora kugira ngo kize kirasigura abantu bavyumva. Nukuri sinoja ngaho ngo mbeshe hariho bamwe bikumbure bitarashikira bataravyumva mugaba benshi bamaze kuja kuri uru rugero rwo kuyegeranya barabizi. Hariho rero abacumura babizi ngira ngo abakirisu b'abakatolika barabizi ngo njumura mbizi. Hariho abacumura babizi mugaba agacaba ngo ico kintu ntaco tuzi ngo ntimurakidusigurira ubufashe agusigurira yuko atari bwacumva sibyo niko ndabizi aca kubwira ko ataco yarazi mugabo babigira babizi abenshi babigira babizi mugabo rero uwo banawe amaze kuja muri ugo rugero atabizi duhamagarira ikigobere kubandanya kigira desensibilisation cigisha bene gihugu kandi ndazi neza mu kigobere hariho udutabo tugenda turasigura ingene bikora nama numva ibiganiro bica ku radio ku munsi wa gatandatu by'ikigobere basigura abo amatagisi atandukanye canke amakora atandukanye busanze bukoresha. Ubu rero noneho ikigobere na ruguru iyo gisanzwe gikorera kiraheza kigafasha kugira ngo abantu bavyumve. Menyeshe uko gisanzwe gifise ni gisata kijejwe kumenyesha amakuru ariho izo nyigisho zose ziheza zigategurwa zigashikirizwa. Honorable Silas yagarutse ku ngingo ya 22 kuri umenga munkundiye yagarutse ku kintu kijanye na déductibilité remboursement sur les opérations exonérées. Bon aha yagarutse ku gace ka mbere agace A kavuga kati la TVA ayant grevé l'acquisition de biens et services lorsqu'il concourt à la réalisation des affaires non taxables à l'exception de la TVA ayant grevé les biens et services exonérés par une autorité compétente. Aha twari twatanguye kuvuga yuko ziri exclu du droit à la déduction ziba exclu à la niko canditse bivuga kiti sont exclus du droit à déduction. Urumva ntacuza kubaza ko nawe ntacuba waratanze sinzi ko noba navyumvise neza naba ntavyumvise neza kumbure birashobora kuba préciser iki cha autorité compétente bavuze ati ziri exonéré uyu munsi normalement l'autorité ari investie du pouvoir d'exonérer ni l'office burundais des recettes niho ama exonération aheza agatangirwa. Yagarutse ku kintu ati mbega none nk'umuntu aronse exonération ejo agaca bikoresha ibindi mbega bica bigenda gute. Amategeko naho nyene aratomoye nico bita le détournement de la destination. Amategeko ariho y'ingene baheza bagahanwa iyo wasabiye ikintu wasabiye exonération ikintu amategeko akakikurekurira oberi kakiguha hanyuma ngacu kijana kugikoresha ibindi. Ngira mwarigeze kuvyumva nduru zigeze kuvugwa hafashwe abantu benshi bariko bavuga ko bariko barangura imigambi
mugabo ugasanga ivyo baronse babijanye kubidandaza ku isoko, amande yaraciwe kandi yararishwe. Honorable Sindimwo Gaston yagarutse nawe nyene kuri article ya 14 gace ka ya 11 agace kayo ka kane, mugabo agaruka kwitituka ry'imico, mugacara arahinyanyura avuga ibintu bijanye na sponsor, yuko le sponsor zoba exonere. Nibaza yuko aha ale sponsor zitaba exonere de la TVA, les sponsors ziza guharurwa turiko turavuga ibijanye na impôt sur le revenu. Sino ntivyokunda ingene umuntu yobiharura, iyo exoneration ingene umuntu yobiharura. Akenshi ama sponsor yamatangwa sous forme y'amafaranga, yamatangwa sous forme peut-être y'udupira, yamatangwa sous forme y'ibirato. Ivyo rero biratandukanye. Nibaza yuko iki ca TVA kigaheza ngo c'intervene, mugabo la loi sur l'impôt sur le revenu ari iheze gato. Honorable Elias yagarutse ku ati harabaye exonera ibi vy'amayishafodage, mugabo bari bagiye kwexonera amakamyo atwara ibikoresho vyo kubaka. Tuhava dusanga vyose twavyexoneye duce twitahira muhira. Yego kuko vyose nitwavyexonera ikigega ca leta kizobura amahera, nta bikorwa bizosubira kuba finance, duce twitahira muhira bihere. Aha naho nyene hariho novuga nti mu karere hasanzwe hari yandi mategeko avuga ingene ibikoresho bitandukanye bicibwa amafaranga, notama nk'ivyo vy'amakamyo. Ndazi neza yuko uguze ikamyo nininya hariho ukuntu babiharura, hariho nubwo usanga ari ufise akarusho gusumbya wazanye imodoka ntonya. Donc si kuvuga yuko vyose umuntu yoca avuga ngo vyose bize biragira rimwe, kandi ndazi neza yuko abafise iyo miduga bazi ko hari akarusho baronka mu gihe bariko barayinjiza. Yanagarutse ku bikoresho vya transformation agricole yuko navyo nyene vyojamwo bikaba exonere. Nivyo iri ni bwirizwa rigenga TVA, mugabo ngaha hariho bavuze ati ibintu vyose vyinjiye, mugabo hariho le code des investissements de l'autre côté, nayo iheza ikadetermina kuri abo bantu baba investisseurs ico baronka, ico baheza bakaronka ikabakura ko kumbure ayo makori, mugabo ikabonekana neza yuko uri umu investisseur ufise ikintu uje gukora. Uyu munsi kubera le code des investissements bisa n'ivyagoranye yuko itera intambwe ngo ihinyanyurwe, leta y'u Burundi ibicisha muri loi de finance, ibwirizwa rigenga amahera leta ikoresha ku mwaka kugira ngo ivuge ko abo bantu baba investisseur bariko bakora imigambi no yita ngo les entreprises stratégiques ku gihugu, no kuvuga les entreprises zitransforma les matières premières dufise ngaha mu Burundi en grande partie, les entreprises ziri tourner vers l'exportation kugira ngo amadevise ashobore kwinjira ngaha mu Burundi, les entreprises zitransforma ibintu vyo mu burimyi n'ubworozi, eka mbere n'izindi. Hariho itegeko ry'umushikiranganje riheza rigashiraho riheza rikabahereza uburenganzira bwo kuronka exoneration de cette TVA, mugabo abayabanje kuronka bwa burenganzira ahabwa n'ikigo API bwemeza yuko ari uje gushinga umutahe uboneka kandi ufise akamaro. Kubera ikico, kubera yuko leta ikironka uburyo bwo gushobora kugendera raba igisata gishobora kuba kigezweho, igisata gifite ico kizanira igihugu, kubera vyose umuntu atovuga ngo vyose urumva birakenewe. Rero nibaza yuko abari mu burimyi n'ubworozi ndazi yuko bafise imigambi iboneka, nibibabuza neza yuko bashobora kuronka ubwo burusho biciye kuri code des investissements canke muri iyo loi de finance. Mugabo vyose umuntu agiye abishira ngaha ejo bizogorana kuza guhindura. Nico kimwe n'ibi vya matériel importé pour le projet de développement, ni ya migambi ya ma entreprise stratégique nariko ndavuga. Pierre Claver yabajije Burundi buri muri EAC, hanyuma hariho l'union douanière muri EAC,
ati mbega none bihuriye hehe n'ibi vya TVA. Navuze yuko TVA ni taxe intérieure. Rero muri ibi vya union douanière turi mu karere ico nibaza peut-être yashatse gushika ko ni bimwe vya territoire douanier unique. Kijanye na territoire douanier unique, avuze vya territoire douanier unique harabaye ibiganiro bitari bike bishika no ku mategeko yo muri aka karere bose basanzwe bakorerako, ari naho havuye yuko nk'uyu munsi umuntu akuye ibidandazwa muri Kenya abizana ino mu Burundi, abahari aribo bajejwe gukorekta cette TVA pour le Burundi, kuko ni TVA y'u Burundi, ni TVA y'u Burundi. Mugabo uko vyari murantunga gato sivuze ngo nibo bajejwe kuyikorekta, mugabo kubera ubu dufise abakozi bicaye muri Kenya, dufise abakozi bacu bicaye muri Tanzania, Dar es Salaam, ubu iyo dedouanement iraba umuntu acicaye ngaha kariha ayo makori yose hanyuma agashobora gushikina. Mugabo murumva yuko ataho bihuriye vy'ukuri, la taxe gumari iyo ngaha mu gihugu ibiriko biraba bindi vy'amategeko nukorosha ingene ivyo bidandazwa bisirikira, mugabo ntaho bihuriye ni TV. Honorable Suavis yagarutse ku kintu kijanye n'abadandaza badatozwa amakori, ati mbega ho bahari ko hakogwa iki. Ndazi neza mu Kigobere bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo bashobore gushikira umuntu wari we wese ashobora afise ico yoterera mu kigega cy'igihugu ashobore kugiterera. Ariko nama nkunda kubivuga mu Kigobere abakozi bafise baracari bake bivanye n'uburyo twaba leta iba yabaronkeje buri mwaka, mugabo ko hagenda haba imigambi yo gushobora gushika hagati mu gihugu niko nabo bakozi bazoshobora gushika kure bagashobora gushikira abadandaza bose, ntihagire n'umwe yinyegeza. Dushimira Imana yuko hari abashaka gutanga ikori kumbure Obere ntibashikire, hari n'abandi rero bavuga batahubwo Obere yobura ninge nishika ngaha, mugabo izote bibashikire nabo nyene. Nta minsi myinshi heze imyaka 10 Obere igiyeho, ndavyibuka nta myaka 5 iheze wasanga mu ma province ata muntu numwe aserukira Obere. Uyu munsi mu province yose abakozi ba Obere baramaze gushikayo, tukifuza yuko mu minsi iza n'icifuzo canye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu yuko Obere ibiri mu makomine yose, gutyo uburyo bushoboka bwose bukegeranywa, eka mbere ndetse najya amafaranga yo mu makomine uwo mukozi wa Obere akabona ingene ari karinjira, kugira ngo bijya biharuro bishobore gushika ku rwego rw'igihugu, tumenye vy'ukuri amafaranga y'igihugu ingene ari karinjira n'ingene azosohoka. Nibaza ko ari ivyo bibazo vyari vyashikirijwe, ari zo ntererano zashikirijwe. Insubiza ijambo Nyinikeka, murakoze. Mwizina ya biro reka umushikiranganji twirigwanye ni ikintu gikorwa yatuzaniye integuro, twemeje integuro 100%. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje inshanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.